leta mvyeyi kandi nkozi yari yahangiro ryo kuduza umwimbu ku biterwa mbumbarugo, ubworozi n'ibiterwa njabukamazi bidasigaye inyuma. Mu gisata c'icayi ihangiro rikaba ari iryo kongerereza umwimbu ku rugero rw'ibice 20% ku mwaka. Ivyo bikazotuma abarimyi babukura mu cibo nari igico giterwa gitunze abatari bake, kuko baca baronka amafaranga abafasha mu bitari bike, eka na leta ikazoca iboneraho kuronka amafaranga y'agaciro ayifasha mw'irangurwa ry'imigambi yayo. Kubera ko kamaro no mu ntumbero yo gushika kuri rya hangiro ryo kugwiza umwimbu kandi w'akanovera, leta yihaye gukora ibi bikurikira: kugwiza amatuta y'imivyaro y'icayi no guteza icayi mu zindi ntara kama nka Bututsi, mu makomine ya Matana, Rutovu, Usonga, Ryansoro na Bisoro, aho ubushakashatsi bwerekanye ko ico giterwa c'icayi gishobora kuhaba. Kugira rusansuma rw'imirima n'abarimyi b'icayi mu ntumbero y'ukumenya uko imirima ingana n'uko yifashe, gutyo bikazotworohera kugira ngo dutunganye neza ibijanye n'ifumbire ikenewe. Kubandanya gushiraho amashirahamwe n'amakoperative y'abarimyi b'icayi mu ntara kama ya Mugamba no mu micungararo y'amahinguriro ya Jenda na Tora, kuko vyaribonekeje ko abarimyi baho bakiri inyuma kandi amakoperative ariyo nkingi y'iterambere mu gihugu. Gushigikira no gukurikiranira hafi abanyamitahe bipfuza gukorera mu gisata c'icayi mu ntumbero yo kugwiza umwimbu, kubaka amahinguriro mashasha no kwagura ayahasanzwe kugira ngo umwimbu wose w'icayi uhingurwe neza, kubandanya guhingura icayi ciza cihesha agaciro mu makungu, guhimiriza abarimyi n'amashirahamwe gukorera neza icayi cabo, bongere basubiriza imirima yahebwe itacimbuka, bongere bagura indimo zabo bijukire kandi no gukorera mu mashirahamwe no mu makoperative, kuronsa imivyaro n'ibindi vyankenerwa abarimyi kugira ngo umwimbu wiyongere hamwe n'uburyo bw'amafaranga. Ibyo bikorwa byose twadondaguye byatanguye kuja mu ngiro kuva mu mwaka wa 2020 ushira umwaka wa 2021 mu mahinguriro yose ya Otebe. Mu ntumbero rero yo gutera intege abarimyi b'icayi, naho ibiciro bitifashe neza ku masoko mpuzamakungu bivanye n'iki kiza cateye kw'isi yose ca coronavirus, leta ifashe ingingo yo kuduza igiciro ku kiro c'amababi y'icayi muri iyi sizeni ya 2021 ishira umwaka w'2022. Ikiro kikaba kivuye ku mahera 250 kikaja ku mafaranga 280, ni ukuvuga ko hiyongeyeko amafaranga 30 ku kiro c'amababi y'icayi. Mbere n'ubundi burusho bukazotegekanwa mu gihe ibiciro by'isoko mpuzamakungu byosubira kuba byiza. Ariko rero naho leta iriko ikora ivyo byose, igakora ivyishoboye byose kugira ngo umwimbu wiyongere n'umurimyi abukure mu cibo,
karahara mu ruganda ntibacura. Nico gituma dusavye abarimyi b'icayi kubandanya bitaho ico giterwa kandi bijukire no kuja mu makoperative kuko niyo nkingi y'iterambere y'igihugu. Ikindi naco nuko bovavanura n'ingendo mbi yo kurandura icayi no kudagishiramwo ifumbire. Bibuke ico cayi kugira kiboneke ko leta iba yagize akigoro mu gushiramo umutahe irondera ineza y'abenegihugu. Co gituma dusavye abajeje intwaro kuva ku rwego rwo hasi gushika hejuru guhana bivuye inyuma umuntu wese azofatwa aranduye icayi, kuko ari ugusubiza inyuma iterambere ry'igihugu mu gihe leta yihaye kugwiza umwimbu kugira ngo umunwa wose uronke ico fungura kandi n'umufuko wose uronke amahera. Dusavye kandi abari mu gisata c'icayi gukora basenyera ku mugozi umwe, babandanye bahimiriza abarimyi kugira ico giterwa kibandanye gitera imbere. Nta nkeka ko twese turi hamwe byose birashoboka. Murakoze.